Nkabuse neza abakunzi ba BMBC jewe ni Higo Mucorone nkaba nkorera ishami BMBC umunsi twakiriye umuyobozi w'ishami BMBC twakiriye umuyobozi urakoze umunsi mwatwiye kumufite ubutumwa mushaka gushikiriza abakunzi bacu urakoze cyane Lionel nitwa David Ntamakuriro umuyobozi wa BMBC nende bakumbuye abakunzi bacu aracigiye kinini kubera ibintu bitoroshe njejwe muraduko tubaka uburaro bwinshi bujumbura aha mu gisagara honyene tuhafise uburaro burenga amajana 2 bwatangiye kubakwa muri bya bigwati byacu bya BMBCHOMES harimo kandi n'amazu nkeya aha turi si mu kigwati cya BMBC ni mu itongo ry'umuntu umukiriye wacu yaduhaye kumwubakira inzu ari mu mahanga uwo mukiriya ntawenzi tumaze imyaka nk'ibiri canke 3 tuko turatunganya ino nzu ubu rero twahejeje ndaza kubabwira ubutumwa budasanzwe kuri ino nzu. Ikintu ca mbere nababwira nuko BMBC nishira hamwe ifise experience tumaze imyaka 12 twemewe n'amategeko turiko turakora ino mirimo yo kubaka amazu ya kijambere. Rero tugitangura mu myaka iheze mu myaka 5 mu myaka 2 hari nk'urugero tutari bwashike ko bimwe bita level ure twashitse kuri level navuga Clement ndabazaniye yo kubaka amazu hena kugira murabona n'amazu turiko kunameze iyi nzu igeretse kabiri ni kuvuga yo hasi n'azindi zo hejuru hanyuma nyene inzu uno munsi hava yinjira nje kugira kino kiganiro ngaha kuko ejo sinzosubira kwinjira databuja yamaze kwaza arayenze handa haca banza kudodora banza kwandika ka message nti mutama noza tukayaga ariko no munsi BMBC nihagaba ariko navuga rero numvise umenga ntiyohinjira ntarababwira kaga Clement impamba ndababwira icambere cyo novuga nuko ino nzu idasanzwe ara Burundeze turazi ko umuntu arubaka inzu nawe nofata ijya yibanye mubamo canke jewe yombamo sivyo hari ibintu usanga irugero zidashikako kandi saha honyene mu Burundi no kwishira yose niyi hari irugero zidashikako mugabo iri avance gose rero iyi nzu ndimwo irafise ivyo no kwita ivyangombwa twarayihaye internet twarayihaye telefone zikoresha internet nyene zituma mu nzu bakomunika nka mabuja komunika n'umukozi hasi umva ni etage yo kabiri ntakeneye kumanuka na esime aje gutanga amategeko hasi hanyuma ikayifise systeme yo guteka ikoresha gaze kugira ngo nyene aze agire isuku mu rupango bagabanya amakara kandi bagira amagara meza irafise kandi igikoni gikora twubatse gikora neza hanyuma kandi ino nzu iri ekipe hanyuma murabona ukuntu isa urashaka kubona amadirisha asa neza mukabona amarangi asa neza hanyuma ukabona nk'izi nkingi no kwita nivyo muri BMBC nyene numva ahandi baragoye kubironka hanyuma murabona yafise mu kibuga twarapanze neza ku buryo nyene inzu ntashobora nkabura ahantu ahagarika imodoka urabona ko n'uyu n'umunyamerika iyi nzu ni umurundi wa muri Amerika urabona niba batahana imipira ya basket b'abana babo ko bigenda kose arafise anazo gutera nk'iki n'ikintu bidasanzwe tuba tuzi twebwe ko gikenewe icyo gituma mu kubaka amazu tuyiga uburyo umuntu hoyo gurubo rero ibindi naza kuyabwira mu kanya sinzi gusa hari ibintu tubona ko inzu isa neza tubaze nk'amarangi tubona nimwitiramo canke umukiriya wacu niwe adusaba nti amarangi niwe yitiramo amarangi dusiga ku nzu urumva nk'ivy'amarangi twe turafise abapenzi babimenyereye mbere ubu turafise uruganda rukora irangi izine sivyo ya BMBC urumva rero umukiriya dutegetse ibyo dukora nusomo puro mugabo nk'uyu ubwire ngo inzu ise neza gutya kiraduhaye uburenganzira bwo kumuhitiramo kuko ashaka kuduhitiramo gasanga hari ibintu bidahura n'ibirere si bimwe nirangira ashaka kuba neza muri Amerika bivanye n'ikirere ngaha ntibihure rero je uvyerekeye amarangi umuntu yotubwira ibyo akunda mbwa akaduha uburenganzira kuko abahinga bacu bakora ibintu kwa bishaka rero iyi nzu
nimwe mu mazu menshi bagenzi bacu bazomara imisi baza barabereka canke imyaka tuko twubaka amazu ibihumbi mu Burundi sivyo dufise gitara 15 tuko twubaka aha mu gisagara ca Bujumbura harimwo projet shasha iri impande y'ikibuga c'indege hajyanye no gisohoka muri Aéroport sivyo harimo mu Gahahe harimo mu Itenga harimo muri Wari hambere n'aha kabiri turafise kandi iyi projet yo kubakira amazu abantu mu parcelle yabo aho tukubakira inzu turashobora no kubakira ngaha no kw'ideni ukatubwira ati ndafise inzu mu Kanyosha mu Musaga mu Kinindo sifise amahera akwiye nimubakire mudece nzoza nabari buhoro buhoro avyo n'ibyo n'ibintu bidasanzwe dukora twebwe rero kuri ivyo bintu iyo umuntu atwizigiye cyane nk'ubu hari abantu baturungikira amapla bari muri Amerika bari Buraya bari muri Australia akanegeka kumwubakira plan ngaha iri munsi y'izo tugeze mugabo akanka kubera abarundi nk'abahunze kera canke abimukiye kuva kera usanga basize mu Burundi hataraba abafundi bazi kubaka canke amazu amastire yaraki agiciriritse nubu bikamugora kwiyumvira ko twokubaka amazu nkayo rero nivyo mugabo reka ndababwire kagakemanyi agakemanyi ndabafitiye bwa mbere ibanga rya mena rimenye nuko dusigaye twikorera amarangi ariko ubu turikorera n'ivyo bita furnitures ekipema zo mazu nk'iyi nzu iyi ekipe gushika no mu buntu wa kubera dufite ubushobozi bwo kwikorera ibitanda vyiza imiryango myiza ububati bwiza ibintu byose tukavyikorera ibikoresho byose byo mu nzu kandi se abantu baza guca ibiraka muri BMBC mbere cenge na mbiriho abantu bazi iminsi batubwira bati BMBC twete societe ikora ibi nibi byo mu nzu ububati bwo mu bikoni intebe ibitanda ibine nabiriya amaklimatizere internet ndababwira yuko ivyo dusigaye dufise abavyikorera ama ekipe yacu abikora ko twasanze kera twarazana abantu inyuma bakabikora umukiriya wacu bimupfiriyeko akabura umuntu agira maintenance bure ni byiza cyane kuko twabwe duti ibi byuko dukora abantu batari mu Burundi canke ahanini nibo dukorera udafise abanyamatara bakora amatara bakwiye kwanza urumva bizogora kuronka abafundi bakwiye ariko kandi igihe habaye maintenance kenewe bipfuye bikeneye entretien umva ko telefone uri company nka BMBC umu electricien canke umu plombier ngo depane umubura biragoye sivyo ariko twe tugeze ahantu ivyo bintu byose ababikora bafite amakontra atuma batekana bakora ku kwezi barahemba kujya ku mukozi wo muri poste canke muri banki hariya ku buryo kandi bacakora umengani wabo sivyo rero umukiriya ashaka kuduhamagara muri maintenance 5 y'ijoro tukaba dushitse ico ni kintu kidasanzwe rero ubu ngoma nabereka ikindi kintu kimwe ntibikunda ko ndabatembereza mu nzu yose kubera sinobereka aho databuja ryama urumva nabwiye ko inzu iri ekipe kubatembereza mu nzu dufate irimwo ivyumba ata kintu kirimo biroroshe mugo sinobereka amashuka twaramaze no kuhashiramo databuja azoryama ni kuvuga nk'iyi nzu ishuka imatera itapi itelefone internet n'isahani n'igikombe na gaze bazotekesha byose nous avons fait des essais kandi nababwiye ko nyene inzu ntitwari bwabonana mu yandi majambo ntiyari bwigera ino nzu kuva itangura kuva kuri fondation twahuriye ku rubuga aratubwira ati nabonye ko muri bo genda na verifirije iwanje sivyo reka rero ntimurana mubona hariyo abantu bari badago barabona abakiriya bacu nk'uyu mbere ntiyashije nuko mumubona sivyo rero ntimunamuzi no ku mbuga ntimuramubona reka rero ndabereke ukuntu ino nzu isa muri sala ivyo bisa birapfuma nca ndababwira aho n'ivyo nubwo bundi bushobozi dufise ego murakoze kana kwereke hanyuma hino murabona ko twateye jaride hanyuma hajya murabona ko twinstaye amaklimatizere iyi nzu urumva naho yoshaka amadogera angahe turayishirako urumva umuntu avuye ahantu hari klimatize muri Amerika akaza kuba ngaha hanyuma ibiye hashi imyaka tubikora mu vy'ukuri hashi imyaka tubikora mugabo hariho nk'urugero tugeze ko kuri ano mazu tutahorana
bijanye bwo gushira ibintu by'indani mu mazu. Kandi ibyo byo gushiramo ekipema abakiriya ba BMBC turashobora no kubigira hata nyene ku madeni tukagushiramo ibyangombwa mu nzu ukazoturiha kujya dusigaye twubaka amazu ku madeni. Bona kwashizemo kandi harimo antene televiziyo nyene irimwo. Ni kuvuga ubu televiziyo sikagira kandi televiziyo kwa dufisemo internet urumva arajya ama smart TV ntaza kuba keneye gukoresha ama decoder gusa kubera connection aratembera akaraba kuri YouTube no kandi masite ibintu ashaka sivyo. No kuvuga ni ibintu byiza cyane. Hanyuma ikintu kidasanzwe ni giki ibyo bintu byose bikorwa n'abakozi ba BMBC ku buryo bigize ingorane nibo babisubiramo sivyo. Rero reka twinjire indani ndabatembereza ahantu hakeye gusa sinobereka ahantu abana badatabuja baza kuryama canke mabuja canke aho babika ibintu mugabo ndabereka ibintu ari bikeye ari ukuri ko twinjira. Hanyuma iyi nzu nije nayicafye ndi kumwe n'undi mu engineer mugabo ibintu by'indani byose nije nayicafye. Hanyuma mugenzi wanje yaciye amfasha kuri structure muri BMBC ni kujya bavuga bati nko mu gisirikare ati iyi bataille yaha iyo operation yatwawe na naka. Natwe muri BMBC umwe wese aragira ibintu tumuzi ko yakoze. Iyi nzu ni nziza gose ndashima kuba harimo tushe cyane indani yiwanje sivyo. Mon collègue yakoze l'extérieur nanyene muona imara sivyo. Rero karibu ndabereka ibintu bimwe bimwe voilà aye mugenda ndariko rahanagura asanzwe ariko rahanagura donc tugira ibintu bwa nyuma murabona inyuza yo guhanagura kora ku bucafu murabona twarashize ko utu hamusi ya escalier udushugwe cyo yitwe kurondiza gose data buja dozaraba ariko ara ichi hajya muri salon ndahabereka. Hanyuma umuntu acinjira mu nzu aha aye nk'abana bavuye ku ishure ibikoresho bari bafise canke ufise ikintu kiremereye ushishira ngaha muri bino bati. Ibi rero byakozwe murabona yego rakoze kugurura. Ibi rero bikorwa n'abakozi ba BMBC. Turafise amateriye akora ivyimbaho urayazi kandi ndabona ko cyo turashaka kuri karite twari twararondeye kera tutarabitangura we bari bwaze kumbere muri no societe twaratuma umuntu nk'akano kabati umumenuziye akamara nk'umaka gakora agaca ducereza nyene tugushatse bipfa akaba hari n'ibintu bidakomeye gose. Ndibuka hari umukiriya mu Faransa mbere ndabivuge yarigeze kudutuma kumubakira inzu abakozi batari wacu twatumako imiryango baducereza umwaka wose cha turacana musivyo cyarashabura cyambuga nti birakwiye nta kintu gihambaye nk'umuryango canke akabati kizosubira gukorwa n'umuntu atari wo muri BMBC. Twubaka amateriye manini gose tafise imashini muhora muyibona abakozi ibi byose nk'ibi barone escalier fonimetse nk'abandi bantu bakunda utuntu tw'utu interieur tutu naturel lo bois naturel nyene urabona igiti gisanzwe ubona ko bino escalier barazikunda sivyo. Ine escalier twatunganje gute hanyuma murabona iyi nzu musanga nabwe ko nayitunganyije ndani. Rero umunezero kubona kuko muri BMBC hariho ibintu bashobora gukora ntahari kubera akazi kenshi aba architecte benshi barashaka gutunganya imigambi nk'iyi jewe ntahari ntiriwe ndaza kubera umwanya mutoyi bafise sivyo. Hanyuma ukagenda ino nabwiye ko uyu no mukiriya ntaraza muri ino nzu nta niyazi kandi si watubwiye ngo harimo akora uku yatubwiye ati nakubwiye ko abakiriya badutegeka ngo ibyo tukora kenshi tubakira badatari meza. Twebwe turi entreprise irafise abadecorateur irafise abasuderi irafise abamenyi irafise abapromi irafise abarchitect irafise abaengineer. Urumva rero kwihanukira kwera gusufisa amahera ukaduteka ibyo dukora hari igihe usanga utodusubirira nk'uyu yaraturetse je ndemeza ko inzu wari nziza cyane kubera bwa mbere yaheze voilà urumva byose biraheze. Hanyuma kandi murabona nabwiye byo kwekipa amazu ubu dusigaye twikorera mwene izi ntebe sivyo mwene izi bita amasaro ministre. Hanyuma turakora amasaramanje
turakora amasheze yayo kirumvikana turakora zanye umenga umenga uri umwami tukaza ukamenga nyene ibintu umuntu akwiye mu Bushinwa tafise amaterial bikora twarazanye n'abanyamahanga baje kubafasha mwebwe kugira ngo tukore neza sivyo kugira ngo abakiriya bacu kubera ubu turubaka amazu ku madeni twashaka no kubikora amatongo y'abantu ku madeni nyene turabikora nyene tukakubaka inzu ku ideni muraje ko dusiba igwati hirya no hino mu Bujumbura byinshi cyane turiko tubakamwo urari igihumbi naho nyene ku madeni benshi bavuga bati ibi nkorere bana inkora n'indi migambi mugabo ko ndose societe itwa BMBC cyangwa ngora ngabe ku ideni reka n'ibindi byose bibandanye ariko rero ubu nize ikipema rero ibikoni ibi byose by'indani ubati ko mu byumba hena amakutine ngo banabereke ubona nk'ubu twashizemo telefone iyi telefone ikoresha internet izi telefone nkazi yazikoresha na tele iyi ni telefone wana hari mande yo muri cuisine mabuja rero yavyutse mu gitondo akibika nk'amategeko aha umukozi wiwe akatora telefone ngaha acaza kumwitaba nari bikone bazifise hanze no vyumba hose no mu vyumba mwana akeneye igikamufana nafise system ya sekuru kuri telefone atariho bari ntibazoriha onatel kubera dukoresha internet twashizemo internet ngahaye agogo reka ndabereke hano turavuga ubona nk'iyi irakina murabona iyi internet aha turi kuri YouTube sivyo aha turi kuri YouTube twashizemo video kuri YouTube no kuvuga kubera iri connected ntakeneye n'amadekodere menshi kuraba amakuru ni ngaha nyene direct kuraba ibiganiro bitandukanye nk'ubu dufate ng'abakiriya bacu aba muri Amerika myaka rero akora BMBC canke VOA News canke yindi chaîne muri Amerika urumva ni ngaha nyene directement araza kwibona kubera yuko akoresha internet sivyo ibi byose gihambaye n'ikirenga nuko aya urabona hari insinga ubona none hari insinga ubona hari amatwibona sivyo ibi bintu byose turategura ku buryo bibe bikoze mu buryo bw'isuku kandi bigagwa n'abahinga ba BMBC bipfuye naho basatana ijoro bagira maintenance ibi bire mu byo nifuza kubwira abakiriya ba BMBC nukuvuganye n'inzu ntaraza ngaha izi ntebe ntazo ukuntu zakoze ntazo ukuntu zajemo sivyo hanyuma ntumara twashizemo murabona harakanye ngijya climatiser haje nukuvuga hari climatiser akano kayaga ashaka kugira nkuko kaba kameze muri Amerika ukuntu abavyumva sivyo ibi byose gihambaye n'igiki n'abandi barabikora mugabo BMBC irafise timu nini twara abakozi amajana 860 mu 11 2023 ubu turi mu kwa mbere sivyo ngaza kutugeze kuri bangaho nukuvuga numva naravye kwiharo bamaye badukorana murabo rero hari abafundi bakora ibi bintu nico dufishije ani kumbura izindi entreprise genda business bashakora n'amazu nako kuyakora utache ayakureneye n'ubu turiko turayubaka mugabo kuba ubu tuyubaka dufise abakozi twifitiye abakozi babikora kuburyo umukiriya asigaye azasanga afise ko arakoze byose n'abahinga mu byo gukora ayo marido byose tusigaye tubifitiye sivyo kuburyo entreprise ikiba conforme ikaba ishobora ivyo yemerera abantu shaka kubikora voilà hanyuma reka maze twike kano voilà reka maze twike kano zera nivuga rero anako ndabatembereza ndabereka ibintu bihambaye tugezeko inzu turayubaka tukayekipa byose tugashobora kubikora kuki no kwideni buvuga ati BMBC biharo mwatanze nivyo ni mwekipa inzu yanje ibitanda ububati ibikoni ibintu byose kageza hanyuma abakozi babikora ni bande abakozi ba BMBC hageze igupfana mu ijoro saa munani umukozi araza sivyo turafise amadeplacement turabishoboye barabizi abakozi bakaza gufasha ibintu byawe hanyuma ravye nka turiya tuzi ko turakora hariya wana kujya decor tuvyumva sivyo wana hariya mu escalier wana nzi ko itabura ibintu bya decor sinzi ko yobareka ino plafond ino plafond urabona ko ari plafond nziza iryoshe cyane kubona aja nkina ashaka kubera hariya c'est encore bien
hanyuma murabona ko amarangi dushira ngaha muri escalier mubona ko haba hari amarangi aturiye amarangi tukavanga amarangi je niko navyumvira kuburyo umuntu aba mu nzu atabona gusa ibintu vyeragurika canke vyirabura ubona nkaho turahaduga ngaha ngaha ubwo imbere ko tuduga reka wenda bereke igikoni voilà urabona frigo twaramaze kuinstara n'ibyangwa birimo databuja sikaje ashika fungura kandi ariko mugwe mubyibuka gihambaye ibi bintu tuko turakora kugira abantu tumubakira inzu y'imyaka 2 hagera igihe atuzeza ko tumushiramo n'ibyamafungura hagera igihe atuzeza ko ubona ngaha amazi nabona amazi taramaze kwestara igikoni ni gaze nayo nyene twoshora kugira twashizeho icuma azokoresha mu gushusha ifungurwa aha mbere no hanze turiko tureseya na groupe electrogene iyo mashini mumva ihinze ni kugira ngo amatara acitse databuja ntaca byanka byose hanyuma murabona urubaka twakoze murabona naho nyene twarashizemo ivyombo sivyo tamaze gushiramo ivyombo ngaha mu bubati donc aha hejuru ibi byose ni ibyo bikora abakozi ba BMBC kandi si abakozi badagucibira kangaha n'abakozi bo ngaha bahema ukwezi bavuzwa bahigwa na NSS ni ukuvuga rero umukozi nk'uyakora ari wabo twebwe n'umukiriya hageze akantu abona hagasigara mu ati none twene utu ndaruritse umuntu agakosora sivyo nababwiye ko iyi miryango kugira atange kuyikorera ni igihe hariho umumenuizier yaducereje umwaka wose kandi hari ibyo kwasha kwikorera bitakunda ko badukorera nk'abagiye barabona ku mafoto abanye kuna imiryango inyerera imeze neza cyane tugashaka kuvanga y'imbaho dusanzwe tukavanga n'amaparo ari entorute kugira ngo igende neza hanyuma iyi ni kwizenera agaze donc iri prêt gushikora ubunyene byose twaba twamaze kugira amaese sinzi ko jewe nuko umufundi wayo atari ngaha yacagira bana iyi ni mashini iyi mashini wano kwitekera ngaha hari igihe havayo amagazi iyi mashini twa aspirateur rero ajya amagaze iciyajana ngaha twateguye ahantu aja hari ziyategurira ngaha nyene lokale n'indi zigasora hanze nk'ibyo se n'abakozi ba BMBC babikora igituma bihambaye n'ibiki twebwe hari abantu baraza muri BMBC kuduha akazi hanyuma tumvikana kubera nk'abantu babayeshi hageze kuri bagashaka kuturondera tuko twagiye ama specialité rero spécial yo gukora nk'ibi by'indani mu mazu abantu bashaka bakoze hanyuma nk'abo urabona iyo ariko aragira arateka urabona arashobora kugira aguma yirabira hanze hariya iyo zivyombo raba hanze iyi ni mustikere kugira ngo imibiri yinjire iyi ni mustikere imibiri yinjire hariho n'ikiyo ngaha urabona hariho n'ikiyo ngaha rero kubera nkarumva muri kwizine ntiwoshobora kuhugara n'ikiyo kuri kurahakorera naho dufise amaspiratere hariho n'amaklimatizere muyabonye mugabo ifoke haguma harakayaga aca yugura rero iki iyi mustikere urumva ko aciye adakayaga sivyo ariko arakora ibintu ngaha igaca imufasha hanyuma urumva turafite n'ibikoni byo hanze mwarabibonye ahantu ashaka gutekera mugabo muri ino nzu kakazemo gaze kandi izi gaze zikoze ku buryo bugezweho sindabivuga kubera mugabo izi gaze hakaro nta magisi dayotera mu nzu ko turi n'ukuntu tubikora ku buryo zikingirwa ahantu ziba zibitse hanyuma isysteme y'amagaze niyo turiko turakoresha mu gahahe mwitenga no muri miroir n'ahandi tuzoja kugira mu bigwati byacu hazebe hari isuku kuko umucanwa mu Burundi urabona ko zimvye rero dukoresha amagaze biragabanya dependance no ku matara igihe bayacitse umuntu aguma yatetse sivyo ibi byose ni BMBC bikora hanyuma igihambaye si abantu bacibiraka muri BMBC bikora ni abakozi bacu bakora ngaho reka rero hanyuma mu vyumba hano mu nzu sindahabereka nababwiye harashashe hari ububati hari ikintu cyose numva umenga nogarukiza ngaha mugabo igihambaye abakiriya ba BMBC bomenya nuko tugeze ku rugero dufise inguvu z'uko abantu batwizigira muri hene bibi
kuba umudamu canke umugore akora muri BMBC amaze kwikipa amazu nkaya atanu afise tushe ituma umuntu yoryoherwa nk'ubu je ntabwo bafise nk'umuyobozi wa BMBC yuko nyene ndataza gushima reka mugabo urumva reka na jewe shindagarukiza ngaha shindagarukiza ngaha hanyuma mugabo mumenye ko ubu buhinga turiko turakoresha no mu gahahe muri za nkuru shasha niko ndababwira no mu itenga no muri miruware n'ahandi hose za Gitega za Rumonge za Cibitoke aho turiko turakorera za Karuzi abakiriya bacu muri bwa butumwa bushasha ndababwiye nuko ubu dufise inguvu zo gukora amazu yanyu tukagira aho ndaberetse n'abahinga bacu kandi ibintu dusigaye tuvyikorera guhera ku muryango ushaka ku kabati ahantu kuvuga no mu bikoni hose no mu byumba harimo ububati bw'impuzu twikoreye bwiza cyane tukujya ko mu gikoni sivyo umuntu azazanye impuzu gusa azazanye impuzu zonyene n'ikamba mbiri azisangaho hanyuma tumaze kubaka amazu nk'aya amajana kuva muri 2012 sivyo abantu muramubona amatemwanyaje kuri ku marezo sosiyo abantu bavuga bati twabonye muri BMBC n'ahandi twabibona mbere ngo ndakwisharika aha rero ndatabujaza kuba yicaye ahantu mumenga ndahaberetse singorane hanyuma kuri fata ko ariko araba televiziyo abagenzi bari hariya muryango hanyuma mwabonye ko urumva iyi internet byose twaratunganije nta nuzeya nta bisinga mubona ngaha ashaka murabe hariya hajya hanze nta namwe mubona itwiyo turazi kubaka amazu kuburyo atahantu namwe ngenda muragwana n'amatiyo arengana byose bikabona ko za BMBC kandi ikindi nacyo nk'iyi nzu yama imidite yama mwazisire muharamona amazu iyi nzu nta mayimidite ifise ku mpome byose byarakingiwe imeze neza urumva ni ibintu byiza cyane hanyuma ikindi cyo munyuma norangiza ko nibiki abantu baranye batwizigira bane yatwizigira tukora ibintu dushoboye no mu gahahe hazohameze ukumbere ho hasumba no ngahagira kubera aho tudoshira n'amakamera hazari mu kigwati urumvira inzu y'umuryango umwe hajya aho tudoshira n'amakamera azotuma ushobora gukurikirana inzu yawe uri buraya ariko kandi dukontorora amantuze abinjira muri quartier n'abayisohoka mubwira ntabwo gusuma cyangwa ibindi bintu ntazo security kwigora yego cyane rero ibintu byakwiye gutuma abantu batwizigira hanyuma turafise projet shasha rero turafise projet shasha ariyo nkuru nagomba kubabwirira ngaha projet kubashikiriza umugambi witwa BMBC Diaspora City ikigwati kizoba kirimo uburaro burenga nk'amajana 3 kiri impande ya Aéroport ugisohoka muri Aéroport ushikiraho atari ibanga nk'umuntu ufise umugambi akaba ari interesse niki gisabwa umuntu yifuza kuza kuba muri Diaspora City acha twandikira ngira ngo bagenda bazobereka amasanamu yavyo hanyuma tumwandike wifuza kugura kubera ahantu kuri Aéroport abantu bose buri kindege baciye badutelefona atakintu nakimwe turavuga bakibona ibyapa byacu gusa mugabo uza kumva abonye ana makuru akabona ibicapo by'ukuntu hazoba hameze hazoba hari nk'amazu y'umuryango canke amazu yagenewe gukoresha muri business ace adutelefona canke twandike kuri WhatsApp hanyuma tumuhe amakuru y'ukuntu yiyandikisha n'ukuntu agura inzu hanyuma naho nyene ubu buhinga tugezeko nibwo buza buhari hazoba ari ahantu heza cyane hoho n'amabarabara aragutse cyane muri Diaspora City harimo n'ahantu hagenewe guca abantu b'amaguru ku buryo muza gusanga ari byiza cyane kandi umuntu wese azokenda azogisangamo nk'uko twabonye muri bigambi cyose ahantu hatandukanye urana mu gahahe uzosanga harimo isoko muri tengo uzosanga harimo isoko n'amahoteli no muri Diaspora City nuko nyene hoho hazoba hari n'ibanza byiza cyane byagere kwifotorezamo mu manza abantu hazoba ari heza cyane harutambere heshi mu Burundi abantu bashobora kwifotoreza mu sivyo hanyuma murabona ko abantu badufitiye confiance Diaspora City twayizanye kubera iki mu gahahe barahaguze barahamara muri miruware quartier ya mbere barayiguze barayimara tenga umugambi murabona ko naho nyira amaze kwinjira amazu naho tarahagura bahamare uko ni gisagara kinini hegitari 7 tukeneye nk'uburaro hafi amajana ngahe tuzovye bakazovya nk'imyaka 5 mugabo ubu haraba y'abantu ba mbere
tumaze kubona rero ikigwati kijya cyo muri miroir bakimaze n'ingoga aguma batweza ngo dukeneye muri miroir ko cyo tubadana ikindi kigwati impande yo ya airport uva mu nzu muri aéroport winjira mu nzu tudashira ni hotel ku buryo bimwe byo kwirirwa maraza kurondeza aho murara mu makartier muvuye kuri aéroport bitazoca bihagarara abantu bashobora kwirarira aho nyene bakiva kuri aéroport umuntu ashobora kuva muhiri wa 15 minutes kubera baba canke agiye kubera babana n'ikibuga c'indege kirumvikana hanyuma n'ahantu heza kandi diplomatique ahantu bazovye abantu kuba sivyo rero sinohogora igihe twatangura miliyari ya mbere hariho abantu bavuze ngo ndahakunze tukamubwira ati mugabo rero niwaze ejo uzosanga hatakiriho ngo yanga urumva ngo naho ngo usanga ngo hakiriho ngo mugabo ngo ngira ngo wazoba ngo bataraheza kwagura sivyo n'ubu baracaza tubwira ati bahejeje kuhagura kera muri diaspora city rero nawe we nimba ubishoboye nuzuze ko bada mu mezi 5 10 aza ngo nyereka ngo kubera umva hambere barahanyarukije kubera kandi mwibuke ko ajya amazu muri BMBCHOMES bayagura tutaranayubaka kubera confiance badufitiye nkuko umuntu tuza amazu y'abantu tukayubaka tukayekipa tubigirira abantu batatuzi rero abantu bakagira confiance ndende yerekana ko turabaseriye abantu bifuza kugira imigambi mu Burundi jembo nabo guma batwizigira sivyo hanyuma ubu yigikurikira ngoma ndabereke ukuntu twubaka amazu y'isuku amazu y'isuku ibi naberetse tujya dushugwe nabereke iki ubu rero muri ko marasohoka hanyuma uyu muntu turi kumwe je shima ko sinanzi ko yaje reka ndabarabuze ni umuntu hambaye cyane niwe twahuriye ngaha yatumwe na nyene iyi nzu ati BMBC igomba kuba kunyubakira inzu genda muvugane sivyo genda muvugane twahuriye kuri no parcelle ntari ndamuzi baraka mugabo muremure mwiza gose yambara kandi koti nyene nziza cyane yitwa Alexandre ntambaye rero jewe n'inshuti yanje kandi sinenze kuri ngaha wajunye ndaryohewe twaradane ngaha akiri imyumbati none raba duhuriye ngaha data bujava yindi sivyo nikiri kudasanzwe Alexander nariko ndivuga ibigwi ningaha indani mu nzu mvuga yuko turabafundi beza ko abantu bakazi tubana neza ko nagusanze ngaha kwanza abantu tubwire uriwe Yesu nashimye yego cyane byukuri jewe iki gikorwa kuva kigitangura hari imyumbati hari ibigori yego tumaze rero kutorana tukabonana nagize umunezero mwinshi cyane bire muranezerwa iyo ndavye tugitangura bakikora pima kubera yaciye abishira ko muranja ngo ntaroho mudabone busibirutse kubibona anezerwa cyane yego Yesu nashimye yego cyane byukuri rero naranezerewe cyane nabareke aha kenshi nsanga abafundi bariko barakora nararaba ibikorwa bariko barakora nta munsi ntavuga nti byukuri abantu babigishije byukuri mugenda mubaha ivana mubaha n'impozo kuko mbona ibikorwa bakora ni ibintu bisize ubwenge ndibuka bagiye je umufundi yaran telefone ambwira ati Alexandre yaje kuraba inzu aho kigejeje ambwira ati sinze ngashaka asenga avuga ngo ntazapfe biyo musitango bakinze byukuri ibyo narabivuze navuze nti byukuri naho bizo byumba bicange kimwe nukuri sinzomve batanyubakiye inzu ko yo biri kose hanyuma Alexandre wewe umuntu yagutumye nako mvuga nti nabona twege ngaha ayi habuki ku kibuga ntari inzu yose nta nahamwe muri tiyo y'amazi nta namwe muhora n'urutsinga rw'amazi n'indani nuko nyene byose bimeze neza harimo amaklimatizere harimo internet harimo amagaze harimo ibintu byose ibi bintu ko bari David w'imvuzi akunda ibyo avuga canke nivyo byukuri bakoze
nta bimwe je nje hano narashitse ndababaza kiki mbere kijyana igiki ni kuvuga iyi climatiseur iyi climatiseur none nahagaze hari ndababajije ni biki engineer ari hano yavuze ati tutaravuga byinshi ngo tugende mu bitapere kijyana dushitse mu nzu acaranye tunyerembye numva akayaga ntari bwumve ntari kimijya ariko gatandukanye n'iki naza ntuze natangara cyane yego tegere hano ariko byukuri nukuri kumeze ubona bari takimatike yego akibatandukanye rero wacu mu batatu ne mazu y'abantu atari muri banki ati climatiseur baradishiramo ntari bwana habone aho biri mu mihanda mbega aho ndakwati muri no katiye ntawe tuvuga aha turi twivuga kwira abantu bamenye aho turi sivyo bana barundi muragoye sivyo ubwo muri no katiye turi hari abandi bantu uzi bafite climatiseur batekesha gaze aho mbona ngaho none umva mu diaspora tutahagiye muri Amerika byukuri nanjye natangaye mbonye ingene ibintu byose bimeze ikintu cyo tegere hano tuyivuge bayibona naratangaye ndiko ndaraba ikintu cyacu cyose ndiko ndanambwira ari ujya hanze ndamwerekana n'amatara nabonye umwanya ntawe nazaya yego byose ndamwerekana ibintu nibishasha je ntabyo nabwabone nawe yatangaye mu bandi rero wewe Alexander mu mwaka munaka umukiriya wacu yaragutumye twabonanye kuri internet arakubwira ati hari sosiyete yitwa BMBC ati genda undabira uradakubira uraturaba hanyuma turahurira ngaha kwishantiye hari imyumbati turatangura leta iraza kudupimira ubuha hanyuma tava kubaka ubona turazakumara amaza ahafashika mukanya canke ni sawa ni mwaramaza kandi nukuri nawe araza kuneterwa cyane kuko nagiye mbona na bimwe nyene mwagiye mumugirira hari n'ibyo wewe atarazi ko mwana bigize hari ibintu atari yiteze ko twoshobora yatarazi ko mwana bigize kuko nk'ibintu byinshi byagiye ndabibona bimwe nyene ndabwiye nikimeze uku avuga ati mbe nibyo barabikoze numva ikatubwira ati je nshaka inzu zo gukoresha gaze kubera umucanga mu Burundi hagenda wizigira ngumbe murabishoboye ati ibyo byo twamamwe numva ati shaka climatiseur mwemeroshe ati nibyo twamamwe sivyo nako ndabwira rero abakiriya ba BMBC kugira ngo mbere kushika yuko ibintu bijanye n'ibitanda ibintu bijanye n'ububati amasaro ministre dusiga tuvyikorera kandi dushobora no kuyiha abantu ku madeni umva iyo nkuru imeze gute iyo nkuru ni nziza cyane jewe amaze kumbwira ku bijanye n'ivyerekeye imbere nk'ibitanda nari naciye nyene ndabwira ntaraja kure amaze kumbwira nyene ibijanye n'ibitanda ndabwira nti nije nanamubwiye mbere ko mwege mubize gute mubishoboye ibyo ntavyo yari yinateze mbere yari kwambwira muje kurondera baho muri Tanzania izindi z'ubundi bwoko urabona ko mwebwe abarundi abadiaspora benda ndabavuge mwebwe abadiaspora mwabaye muri Tanzania igihe cyose turiko turakorana ntimigira mwemera ko tubishoye mugabo ngo urubanga ikigoma ngo imwanza ngo ntabwo babizi sivyo mwebwe rero mwebwe abantu bakuriye muri Tanzania n'ubu ntimigira mwemera ko ngako ushaka akabazo nkaya mwebwe muzi ko byose muri Tanzania mugabo murabona ko mu mbaho zo ngaha abaza ku matere yacu bahora babibona turafite imbaho usanga zimaze imyaka 3 zagwifira zitanikonda sivyo hanyuma mwabonye ibintu twashoboye gukora ngaha usanga ari byiza rero tumaze kubikora basanzwe bimeze gute nukuri natangaye cyane nasanze ari byiza cyane maze kubibwira nyene nkamuhonja gatoya nyene nkamwereka nawe yaratangaye abonye ibyo mwagiye mukora ko twatwigiteze ko tuza tubirondera hanze hanyuma igihambaye n'igiki twega tutafise amenuze benshi muri BMBC ku buryo uvuze ati David ejo sayine bwira ingabo zawe canke wundi mushefu muze mwampaye ibitanda sayine biba bihari umuryango ni uko nyene kubera twega muri tugizera inzu Jenda numva ko ibintu byotuma abantu biziga BMBC murakoze cyane naratangaye kunsanze ikintu icyo cyo cyose atari ikintu muza kurondera hanze handi ari mwege muca mugira gute mufise abace bandanye igikenewe cyose nambaye ari umupundikana kakenera iki mwese musanganwe ibyo nabyo byamaye inzinzi kandi byaranegereje kandi murazi ko dufitaniye ukundi kuntu mfise abandi bantu ndiko ndagira gute ndarondera hariho n'abo maze kuvugana yego cyane urumva Alexander yaturondera n'abandi bakiriya yavuze ati ndavye ukuntu mugiriye umukiriya wacu donke inshuti yanje ndabonde n'abandi bantu mutanze urabona
habashika nako ndereka abantu ko no muri frigo twaguze njya tugashirayo n'ibirahuri twashizeyo ko nababwiye ntishobora kubereka aho databuja kurara ndababwiye ntimugabo naho twarahashashe nabeshi oya nukuri kuri harashashe n'igitanda ni kuvuga ni telefone aza kwitaba databuja iriko ibintu yaba turi nk'injyanye umuntu twakorana umugambi nk'imyaka 2 cyangwa 3 hanyuma akaba kitwizigiye ku rugero agituma no gusoma ibyafungura asha byukuri ntabwo nabonye kuva mutanguye mbona nyene ingeri byagiye bitondeka nta kintu nakimwe cy'ubyagiye nabonye mu byizigiro rero ugiye abakiriya ba BMBC wewe barahuye ndaza kubwira abamenyesha makuru ba BMBC barondere vidéo twakoreye ngaha turi kumwe baza mbere bayishire nyuma y'iki kiganiro muri ujya mwaka nyene nta nuwo nigwa ndavuga sivyo kubera urumva utumenga ni ibintu by'intuze by'amajambo bazoce bayishira kuri kino kiganiro kugira ngo umuntu azabone neza kano makuru ariyo babirabe nko muri link munsi sivyo muri commentaire sivyo hanyuma ibindi bintu bihambaye we uba mu Burundi rero jemba mu Burundi abantu b'abafunduzi bashobora kuba bazi kubaka amazu bakigirira ibicapo by'amazu bakashiramwo amasaro ministre bakashiramwo ibitanda bakashiramwo amasaro amaje bakora ibikoni bakashiramwo gaze bakashiramwo climatisere bakashiramwo ibintu byose wewe wumva bituma inzibaho amatelefone internet ahandi hantu bazi ni hehe nta numwe ndabona uko nukuri jewe twayaze bakira BMBC twayaze n'umwigisha wanje yanyigishije arambwira ati David ntamakuriro umuyobozi wa BMBC ati narakoreye mu masosiyete Extrabeto muri Siderensi yubatse aya mazu manini mani mubona y'ababirigi ati nta nimwe yari ipanze nka BMBC wasanga bubaka ibizu binini mugabo bakeneye umuryango bafise yindi company bagutuma bakeneye ikoni bafise indi company gikora bakeneye internet bakeneye ati mugabo ibi byuko mufise ingufu nkizi n'amarangi turayikorera n'amasudere nabi wacu bose nabi wacu n'abakora amaparafo n'ibindi byose rero fate kuri aya makuru yose Jeffis Simon umuntu akwiye gusubira guhenda ushike wirukanga uve muri Amerika yumvira ngo dufate databuja uyu umuntu badakuzana bavanye mu rugendo akaba ataguye kuri BMBC ubu uya ashashikira mi hotel hanyuma ejo adashaja mu isoko atanahazi aza kurondera ibitanda n'ibiki bitari byo bitameze nk'ibi twashize ngaha kandi twego watwizigiye byose yabisanze n'ikirahuri n'imbuga itikata itunguru zose zanjye nubona ko bifite agaciro kutwizigiye n'agaciro kadasanzwe by'ukuri kadasanzwe nabonye nawe yagize umunezero mwinshi cyane kuko nabari nsubima gato nabari batanguye kumugirira uko ibyo mwasanzeho mwarabibonye bara mu muryango kuri byari ibintu bigiye kubara uburyo bunini kandi cyane kimwe byashoboye kumara byagiye no kumutanya umuryango kubatora yabaye insinzi ndamajingere mwatoranye yavuze ati nabarondeye ndabondera ku nyene kungurukana bumenyi turateba turamenyana niko twatoranye yaranezerewe cyane turiko tuyagaga byinshi cyane murakoze cyane hanyuma hari zana jewe rero ndagusezeye nze kwitegura nko kwakira databuja nibaza ko abanyemesha makuru bacu bazofata amasanamu ariko arashika cyangwa baza kuyafata hanyuma ndaza gushima kubona yuko tuzakora turi kumwe hanyuma rero nibaza ko sinde ko duteka tumuzima wanje kandi ababonye ko no mu mafrigo twashize indya kwanza ashaka fungura yego nivyo hanyuma rero uranakoze kutuvuga neza hanyuma nkabanze kutari kutuvuga neza kwara kumara manje ku muntu yagutumye ubona abantu bahora batumwa nabi wabo kuza muri BMBC hanyuma akagona ahantu ngo biyabo ngo bihenze uwo babwira iki ndavuze ni humura mfise abantu batari bake uni muri Australia mu Bubirigi mfise abantu batari bake kandi neho no kuri wa gatanu ubona ko nawe wabaye muri Tanzania ufite inshuti nyinshi zati bose ndababwira kuko bari barazimiye bikabatera ingorane ndiko ndababwira yuko umwanya wose nshobora kugutelefona ingome ndazibaye muca musubira kugira gute gutorana muca muvugana bimeze neza cyane iki kintu avuze Alexandre kirahambaye twege nko muri BMBC tuko tashanga amazu menshi abadiaspora batse mu Burundi agasanga nimbi kuburyo avuga ati intero no bamwo tukaza kubomora inzu ataraninjira kuma miliyoni amajana sivyo rero nibikenda ko umuntu yiga ari ihenda sivyo
dukuyagiye muri BMBC ibintu ukwiye gukora nubikore utabitangura dusaba isiguro turi societe iri forte ubu nitukiri n'abafundi gusa basanzwe turi forte turafite n'ibyo tugurisha bikwiye cyane abashaka abadafite amaparisere yabo mu Burundi bashaka kugura amazu muri BMBC Homes dufise amahegitari 15 tuko turakora mu Bujumbura harimo n'impande kuri Aéroport mu Gahahe muri Miriwo mu Itenga kandi tashaka no gukora ibintu matongo y'abantu sivyo rero tuguma tubasaba duti muze mubake neza na BMBC twabwiye ko ibiti uko turakora ngaha n'abandi babikora mugabo nta bandi bantu bamwe mu Burundi bafise entreprise ifise na amadepartement yacu yotuma kikwangiye gukora mu ijoro bashaka gutabara hanyuma mwabonye tuyafise ibintu dushoboye nta mayimidite mwabonye ku mazu ngaha sivyo mwabonye nk'ubu jewe nciye ngaha nkabereka hari urobe nimona ubumuzi aha nciye umbwira n'abanya abantu basamaze ugasanga hende haya mayimidite ni menshi twebwe bijya ntibibaho twubaka sivyo kubera dufise experience sivyo hanyuma urabona ko amadirisha ibi yari byiza nta twaravanze ivyuma tubivanga na aluminium donc turafise ubwo bushobozi bwose bikorwa n'abandi n'abantu biwacu aha naho ni imodoka yadatabuja inzohagarara amaze gushika ngaha mu gihugu urumva rero by'ukuri turi isosiyete izi kubaka hanyuma rero jewe wavuze ko tuvuze neza nanjye nagushimiye igihe nyene inzu urumva ntituziranye nabwiye abantu nabwiye tugitanga n'ibiganiro yuko ntamuzi abantu ntibabyemeye nibwira yuko hariho abantu bamaze bigeze kuza muri BMBC n'ubu baraza aho batumye bakabaca intege ngo ntibakore na BMBC kubera bifuza kubyungukiramo mwarakoze kuba abantu beza mutakoze ibintu byo gukamukaga umuntu w'iwanyu kugira ngo usaba rimwe mutunganye n'umugambi kandi yiyumvira ko utagikora nk'ubuhinga nk'ubuye sivyo neza cyane nayo mwabaye abantu beza murakunda cyane umuntu w'iwanyu kujya mwashatse akora n'abantu babishoboye kandi ndagiye kuba muvuga muti nta kintu na kimwe nihenze byose byagenze neza nuko rero murakoze hanyuma je ngiye kwitegura tuze kwahurira mu kanya tumwakire mugire umunsi mwiza yego cyane sawa turabona abadapfa barabona kweli kabisa karibu sana sana abadapfa barabona okay appreciate sana karibu sana yego cyane yego cyane okay Mabusha, karibu sana. Eko cyane. Karibu sana. Eko cyane. Karibu sana. Karibu teza Karibu. Naona Mungu. Basha. Ndabahe karibu cyane. Okay. Yabafashe. Hanyuma urumva kubera marashesero zakoja muri byinshi mugabo reka ndabapreza witwa Jean Olivier ni photographe wacu hanyuma ubu ni Juste ni muprombier urumva nko twabwira tuko mugabo mushike hari gihogira ikintu cy'amazi kiza kumena nawe abari hagufi basi unume electricien hanyuma uyuye baza kudufasha ava mu Gahahe kandi mashari wacu kubera ariko turagisuku bira byihute unume electricien ngaha nawe nyene akorana n'uyu hanyuma nabavuye mu Gahahe unu chef de projet ya mu Gahahe bala hanyuma uyu chef de projet muri BMBC hanyuma uyu ni umusudere hanyuma uyu ni chef menuisier bala hanyuma rero umushefu de chantier ngaha rero niwe abaza ibintu nishinga Komera kabisa. hanyuma urumva abandi akirandere na tidere abandi
hanyuma hariho mwagendanye ngira babibwiye uyu nyene n'umushabe dushanze muri birwani yego hanyuma n'icegera cyane Wewe namuzi kuva kera. yego cyane Bama twavuganye. yego Yaranze. hanyuma uyu nawe niko nawe Uriya tubere. hanyuma hanyuma sinikonosa Uyu wamumenye wewe uwo wamumenye. uyu Uyo wamumenye. jena nabwiye ntimabuja numabwiye ati yawe yego cyane karibu sana Iyo ngwa gatatu wari yitiriwe hayi. yego yari buhana Devi. welcome yangi narayibomoye kandi ndashigenda neza ala jana ndo hanyuma rero tunashiragaha yizi nganga yizi hanyuma Ako twana. Jan formanye nyene ni ukuvuga ko urabona hari ububati bwo gushanga impuzu hakabaho naho kuja kumanika amakoti amakositime amakositime ngaho urumva hose birahari Ndayita mahoro. amahoro Maze kwitura on. wala ngahani nuko batayigize sinzi gituma batayigize kubera singomba ngo Okay. mwaca mucukisha kuri zero ndaco kimwe mwaca mucukisha kuri zingomba ngo zimwe urumva nk'abaca bacuma no Rero gutuma umva tifazira kenewe kwe. tuzaba tubishobora muri ngamugabo byinshi birakora nta ngorane Yeah. Oya turi byo umva birakenewe.